hariho imvo zikomeye cyane zituma CNDD-FDD dutegereza kuyitora, naho mu yindi migambwe mbere bategereza kuyitora. Imvo ya mbere, Imana yejeje kubona yuko itegereza kurokora abarundi kadukura mu manga, yatoye yuko abarundi bazokura Burundi mu manga baba abagumyabanga bahurikiye mu mugambwe CNDD-FDD. Hanyuma abagumyabanga duca turakura igihugu mu manga. Ntuze iyo simvo ya mbere yotuma atanumwe atotora CNDD-FDD. Nuwo bakunda kugaya arazi ko CNDD-FDD yadukuye mu magume tuba mu bisaka, hanyuma iradufasha turashika mu gihugu turatsimbataza demokrasi. None boharira yuko kera hari imigambwe yabaho CNDD-FDD itaraza. Niyo utsinze wacupfa ntimuvyibuka ingene baca bagira ndadaye. Mugabo kubera twabanje gushiraho inzego z'umutekano zikingira bene igihugu n'inzego z'igihugu, ubu nta nomwe agikorako. Igihugu cacu ntitubaha, caratuvunye, nta kugugumwa. Ndabwire hamwe abo bariko barihenda igihugu cyacu mwozamubona gisubiye inyuma, none narijya bosubira gutanguraga yemwe twoba duhomvye. Muribuka babapfasoni babiri bapfa umwana muri Bibiliya. Salomo mu kwacira urubanza acavuga ati ko mbuze nyene umwana, reka umwana ndamucemwo kabiri, hanyuma umwe atwara igipande uwundi igipande. Uwutamuvyaciye agira ati manyura n'ingoga akatamwo kabiri, tugabura umwe wese atwara igipande uko ashaka kwapfa. Mugabo wamuvyaye yamuzigise yavuze ati umwana ntumwice, nopfuma ndamubona ari mu minwe y'uwundi ako umwana wanje mbona yapfuye. None gabashe utateye igise kugira turonke amahoro na demokrasi, ntimwumva yuko yohava aca dusubiza mu ihumbi? Nico gituma mubabwire bareke kwihenda, nta kure kuri ciza twafashe, twaramaze gucakira ivyiza, nta kurekura. Imvo ya mbere murumva yuko CNDD-FDD yarakuye mu manga Uburundi, kandi rero naje murazi narimwo, ntimuvyibuka ko twari kumwe. Nico gituma ubu twafashe ingingo tubu rero ko Burundi bwazutse. Nyene icubahiro imboneza yacu yamaho Petero Nkurunziza, mu muhamashi menshi cyane. Yaratubereye Musa, Imana iramucisha kugira ngo adugirire umushinge w'igihugu, aracubaka. Murazi ingene twasa turose amahoro, muravyibuka twaciye tuvuga tutubunaho mbega ikwashina izotuvako gute, mbega tuzojana abana kwa muganga gute. Murazi uko atawara kija kwa muganga kubera ubukene atagafaranga. Hanyuma acavuga ati ubu abavyeyi bazokwibaruka ku buntu, abana bazovugwa ku buntu, hanyuma bige ku buntu, tuca turubaka n'amashure. Uwo wose n'umushinge twagize. Abari hagufi mwabonye ko nambaye ifoto yiwe. Ehe nguyu niwe nambaye, nawe yambaye ifoto yanje. Kubera abagumyabanga mwamubwiye muti uzogukorera mu ngata, ati ni wa wundi wa mu generale ni wazoshobora guhonyora mu kirenge honyoyemwo. Hanyuma rero murumva yuko ni sogokuru yavuze ati nanje nzofasha namwe bane kugira tubandanye dutera imbere. Ni sogokuru rero tumukomera amashi menshi cyane. Twaragize umushinge, none uwo mushinge ga yemwe umuntu yoza kubakira ko atazi ingene twawubatse, ntimwumva ko yohava atwubakira inzu isambutse icisenyuka. Twarubatse umushinge tuwushira ngaho, none hageze kuduza ibambazi. Mugabo rero bakavyina buhiye barabaho, ngo akecuru gahishije nikabura buzukuru. Ubu abantu barashobora kwipima kuri CNDD-FDD ngo reka nanje nipime. Mugabo cagiye tugowe ntibemera kwipima. Amazi asumira kwibuye, none kwibuye ari CNDD-FDD. Iyo itabayo ntibabasuma, amazi asumira kwibuye.
iyo mvo rero yuko twubatse umushinge niyo mvo ituma dutangura kubaka ibibambazi, kuko nkuko twabisezeranye dushaka ko mu Burundi twese turoranirwa, dutunga tugatunganirwa. None twotunga gute? Ndabwira igihe mwatumwagumyanga ngo bantore, umunyamabanga w'umugambwe ngaha mu Rutana yarambwiye ati babagenzi bawe bo ku rubaho ati bambajije ikibazo ngo ariko yoba ari we ga yemwe, bati niwe, ngoya ntavyo twokwemera, ngo ari we ho twoca rutora 100%. Hanyuma arambwira nti naho nzoja mu Rutana ntashitse ku rubaho sinzokwemera, kuramutsa abo ku rubaho biwacu bandeze bakankuza. Nimwe mwankujije kuko mwaza murampa ivyiyumviro, hanyuma nongera nza kurabaho mugejeje isemo kugira ngo duce tubadanirizako. Nasanze y'amatara atarashika ndababara, sanga niri barabara naryo nyene, mugabo ivyigwa twaramaze kubitangura gira barabara. Ntimubaze ibibazo vyinshi iri barabara ririmwe mu mugambi. Najenzi yuko n'amatara bamaze kuyashikana igihe bazana bijya biti twari tuzi ko baca bagira, mugabo ubu nyene twace tuvuga tuti emwe icihuta tubona amatara ku rubaho namwe muryoherwa. Komine Giharo nayironye kubera ikiyo ivyo bitegerezwa, kuko turazinanye iyo tuva, twakuye amaboko mu mpuzu turakora, turari mu muceri turarima n'ibindi, ubuzenge ngaha bubarizwaho. Hanyuma murakeneye imashini izotonora umuceri, none vyokunda gute mutagira umuyaga nkuba? Erega n'udutara muradukeneye reke kugira ngo mubahabona. Kubera rero twama tugendana ibibazo byose mubaza, murazi rero twama tubiganira, mbega hazokurikira iki hazokurikira iki, dushaka ko twese dutera imbere. Ndanezerwa cyane ko ngaha mwamaze kuhabona. Mbe muribuka ko kiriya gihe wamenga ikigazi nticoba ngaha, wamenga ntivyobaho, mugakoya twarose amahoro uca twiyumvira tuti turabiki naco. Ubu rero turakeneye ko turima ibitegwa dushora njabuka amazi, turakeneye gutera imbere mu bitegwa bidutunga, twongere dutera imbere mu bitegwa dushora kugira turonke agahera. Kubera iki? Turakeneye yuko tumererwa neza, kugira umererwe neza ufise amagara, kugira umererwe neza uba mu kazu keza. Kera ngaha muri intara ya Kumoso yari yarasigaye inyuma, none ubu ni sawa. Reka twese turi kumwe mu runani twubake iki gihugu gushikaho kiba igihugu cy'igitangaza. Jewe nje tujane, si vyandi mumvuga ngo mbega ngo mwebwe ngo nibiki, turicara hamwe tugakorana twese tuva dukora iki, tugihejeje dukora iki naco, tugihejeje dukora iki naco, gushikaho tuzobona umuntu wese ari mu nzu nziza, aba mu kigwati anywa amazi meza.